imana ntiyirengagiza igisabisho cy'umukene. Mu gitabo cya mwene Sirake turumva ko umukama ahumuriza umworo ko igisabisho cy'uburi mu magorwa kimena ibicu, kandi ko nawe mu gusaba ahoza ko gushika uwo mu ijuru amurate byiza. Tubizirikane mu gitabo cya mwene Sirake ikigabane cya 35 kuva ku murongo wa 15 b gushika ku murongo wa 17 n'umurongo wa 20 gushika ku murongo wa 22 a. Tuvyumvirize. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'ubwitonzi. Umukama ni umucamanza atagira nkunzi, ntatoranya, arumviriza ariho ubwo wamwambaza. Ntakengera igisabisho cy'imfuvyi n'iminiho y'umupfakazi. Ukorera Imana n'umutima wiwe wose, Imana iramwakiriza yompi, igisabisho ciwe kigashika mw'ijuru. Igisabisho c'umworo kiramena ibicu, ntashobora guhozwa igihe atararonka ico asaba. Arahoza ko gushika wo mw'ijuru amurabe ryiza, aburanire intungane, azicire urutunganye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama niwe yamagarikiye akandemesha kugira ngo ijambo ryiwe rimenyeshwe nanje, rimwe bishemeye kandi bishikire abapagani bose. Mu gisomwa cya kabiri dukura mu ikete rya kabiri umutumwa Pawulo mweranda yandikiye Timote, aratwigisha inyifato ibereye uburondero ubweranda ati: nararwanye rugabo, nararangije urugendo, narazigamye ukwemera, igisigaye n'ukuronka rwa rugori rw'intungane azompereza kuri wa munsi. Umukama niwe azonkiza akabi kose, andonse ubwami bwiwe bwo mu ijuru. Tubizirikane mu ikete umutumwa Pawulo mweranda yandikiye Timote ikigabane cya 4 kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 8 n'umurongo wa 16 gushika ku murongo wa 18. Ijambo ry'Imana dusoma mu ikete rya kabiri umutumwa Pawulo mweranda yandikiye Timote. Mwananje nkunda cyane, jewe nzi ko nzitanga kw'inkuka, kandi igihe canje cyo kwigira kirashitse. Nararwanye rugabo, nararangije urugendo, narazigamye ukwemera. Ibisigaye nukuronka rwa rugori rw'ubutungane umukama we mucamanza w'intungane azompereza kuri urya munsi. Kandi ntazoruhereza jewe jenyene, azoruhereza n'abo bose bazoba bararuroreranye urukundo. Bazoba bararuroreranye urukundo iseruka ryiwe. Aho natangura kuja kuburanira nta numwe yafashije, ariko bose barampevye, ese Imana itobibahora. Umukama niwe yampagarikiye akandemesha kugira ngo ijambo ryiwe ndarimenyesha bimwe bishemeye kandi rishikire abapagani bose. Nanje naravuye mu menyo y'intambwe. Umukama azonkiza icitwa kabi cyose, kandi azondosa ubwami bwiwe bwo mu ijuru. Niwe akwiye ubuninazwa mu myaka yose. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana.
niyo yatumye abantu b'isi buzura nayo muri kristo, ikongera ikadushiramwo ijambo ry'ubwo bwuzure. Mu nkuru nziza twashyikirijwe na Luka turumva Yesu adushira umugani w'umutozakori n'umufarisayo baduze gusenga mu isengero. Umutozakori ati, Mana yanje ngirira ikigongwe, jewe munyakabi, jewe munyabicumuro. Yesu ati, kandi uyo niwe yatashe agabanye. Tubizirikane mu nkuru nziza nyeranda twashyikirijwe na Luka kigabane ca 18 kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 14. Abaririmbira Mana nibadufashe tuzirikane iryo jambo ry'Imana. Imora n'umukama dusoma mu Injili nyeranda yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yesu yaciriye umugani bamwe bagira ngo niwe beranda bagakengera abandi. Ati, abantu babiri baraduze mu isengero gusenga, umwe akaba umufarisayo, uwundi nawe umutozakori. Ya mufarisayo umutwaranega ku mutima asenga agira ati, Mana yanje ndagushimiye kuko ntameze nk'abandi, bo bariba bakarenganya abandi bagasambana, kandi simeze nk'ujya mutozakori. Nisonzesha kabiri mu ndwi ngatanga imperezwa y'ibyo ntunze byose. Wa mutozakori nawe aguma kure niyubahuka no guhanga ijuru, mugabo yikubita kwikiriza avuga ati, Mana yanje ngirira ikigongwe jewe munyabicumuro. Ndababwiye uyu niwe yatashe agabanye, nawe umwe wa mbere haba namba, ukaba nkako umuntu yihaya azoteterezwa, nawe wicisha bugufi azoshemezwa. Twakire kandi dukome amashyi mu nziza ya Kristo. Bavukanye intore z'Imana, nk'uko twazumvise majambo y'indurizi, ibisomwa vyeranda vy'uno munsi biragaruka kutubwira ugusenga nyako uko ariko. Ku munsi w'Imana uheze ya 29 w'umwaka C, twazirikanye ngene dukwiye kwama duhoza ko mu gusenga mu gisabisho, kuko umukama atoreka kutwumvira. Muri iyo ntumbero nyene numbu turabandanya tuzirikana ko inyifata ibereye mu gusenga no guca bugufi. Mu gisomwa ca mbere twakuye mu gitabo ca mwene Siraki, arico gitabo c'ubwitonzi, twumvise ingene umukama atirengagiza igisabisho c'umukene. Niwe mucamanza atagira nkunzi. Aya majambo twumvise ngo umukene, imfuvyi, umupfakazi, umworo, intungane, yerekana umuntu aciye bugufi, umuntu nogira nti ataco amaze mu maso y'abantu, atakida cizeye atari ukuboko k'umukama, ukuboko k'uwo murasanako. Niho twumvise ko umukama yumvira igisabisho ca mwene uwo muntu. Bakundwa b'Imana, iyo umuntu abona ko yikwije ataco abuze, ukwicisha bugufi bikunda guca biba kure nk'ukwezi. Aho yobonye ube gito bwiwe ndetse n'amagara make yiwe, akabona ivy'abandi, mbere niyo ariko arasenga akabona yuko ari we akwiye kumvirwa. Igisabisho Imana ishaka ni igisabisho c'uwicisha bugufi,
uwo nawe n'uwafise umutima nk'uw'aboro nk'uw'imfuvyi n'abapfakazi, muri make n'uwo yicisha bugufi akamenya ko ari ubusa kubera akabikiwe. Na Yezu Kristu arabitwigishije uyu munsi, aho muri uyu mugani dukuye mu njiri ya Yezu Kristu yanditswe na Luka, agize ati umuntu yihaya azoteterezwa, nawe wicisha bugufi azoshemezwa. Twibukanye bavukanye yuko muri Isirayeli abafarizayo bari abantu bazi itegeko rya Musa mbere n'amategeko y'Imana, barayambara mu ruhanga ngo ntibayibagire. Mukaba muzi ko bama bari mu mishamirano na Yezu kuko yabagiriza ko ari abiyorobetsi, ariko ntitwovuga ko bose bari babi. Umutoza kori nawe yari umuntu nogira nti ako kazi kiwe katuma abantu babubonamwo ubusuma, kuko noneho naho iwacu turabizi abantu bakora mu vy'amafaranga hari aho usanga baja mu dukosha tumwe tumwe nko kurya ibiturire, uguca abantu amafaranga arenze n'ibindi. Muca mwumva rero yuko umutoza kori atabonwa neza. Nimba Yezu duciriye umugani w'aba bantu babiri, tubaze tumenya baribo n'ingene bategerwa mu kibano. Naha rero Yezu atweretse ko muri ibi bisabisho by'aba bantu babiri uwumvigwa n'uwo yategere kari magara make akikubita kugikiriza. Umufarizayo kubera ubwishime bwiwe, aho kubona akabikiwe, aho kubona ibicumuro vyiwe, yabona ivy'abandi. Ngo Mana yaje ndagushimiye kuko ntameze nk'abandi, bo bariba bakarenganya abandi bagasambana, kandi simeze nk'urya mutoza kori nisonzesha kabiri mu ndwi. Ego nivyo ubisanzwe tugerageje kumva ivyo yadondaguye yihayagizamwo vyari vyo. Yari ntungane kuko ntiyiba, ntiyarenganya, ntiyasambana, yarisonzesha mbere akanarenza ko no kuvyo amategeko yasaba, agatanga icicumi, mbere akarenza ko we akagwiza na kabiri. Muca mwumva yuko abafarizayo muri rusangi ntibari abantu babi, hariho ingeso nziza twoshobora kubavomako. Ariko icyo yarabuze ni ukwicisha bugufi no gucira imanza abandi, kudacira imanza abandi. Akiragira ko ata muntu yigira intungane, ariko ko ari Imana yonyene itugira intungane muri Kristu. Umutoza kori wewe ntiyaciriye urubanza abandi, ahubwo wenyene mu kwigaya yaricishije bugufi aricira n'urubanza wenyene, aramenya ko ari umucumuzi. Twavyumvise ati Mana yanje ngirira ikigongwe jewe munyabicumuro. Kwimenya, Barundi bati nimenya niyo ntinegura. Kwimenya kuri umunyakabi hamugira uti ushobora kunyoza n'Imana yanje gusa. Ntiyiriwe aradondagura ndetse n'amakosha yiwe, ikimubabaje nuko yumva remere buri bicumuro vyiwe, agaheza akabarira Imana atishimiye inguvu ziwe. Bavukanyi twokwiyumvira ko uwo mutoza kori yari yaramaze igihe kinini agerageza kwisurirako, ariko akagumagwa. Inyifato yo kumenya amagara make yacu ni ngirakamaro, iradufasha kwambaza umukama dusaba inkomezi n'ikigongwe, gutyo akatwumvira kuko duciye bugufi. Bavukanye ishengero ry'Imana, kuri uyu munsi no muri n'umwuka y'imisa, nimuze twisabire inema yo guca bugufi mu bisabisho vyacu, twumve ko turi imfuvyi, ko turi abapfakazi, ko turi aboro kubera amagara make yacu, none ko dusavye umukama azotwumvira, kuko Imana ntirengagiza igisabisho c'umukene. Twavyumvise mu gisomwa ca mbere. Paulo mweranda niwe yatumiriye Timoteo kwama ashira
kumuzirikanye ijambo ry'umukama amwereka ko atakindi arindiriye kuronka atari rwa rugori rw'ubutungane umukama w'umucamanza w'intungane azomuhereza kuri wa munsi kumwe nabo bose bazoba barureranye urukundo iseruka ryiwe. Nitwisabire rero kwama dukengurukira umukama mu kumwitura ngo ikigongwe ciwe kidusage tucakire dusabira n'abandi bose bari mu kabi aho kubacira imanza ngo ni babi natwe turi intore tubasabire nyabuna kugira ngo urukiza Kristo yatuzaniye tuzorucakamire. Amen.